Banywanyi bacu tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu bitoroshe aho Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye koreka akarere kose kubera intambara zidafise ifatiro ariko arashoramwo igihugu ciwe. Hari umugambi ugayitse kandi uteye isoni ufiswe n'igisirikare c'u Burundi wo kurimbura abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu kwihorera M23 imaze iminsi myinshi ihitana ingabo z'u Burundi ku bwinshi kubera intambara Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitsemwo abana b'igihugu kandi akabarungikamo atabikoresho abahaye atamyemenyerezo ndetse bakajyayo batazi iyo ntambara bagiye kurwana iki yariyo ndetse n'ico izamarira u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abana b'u Burundi bagomeje gupfira muri iyo ntambara ku bwinshi none mu isoni nyinshi ndetse no kugerageza kwihora ingabo z'u Burundi ziriko zirategura igitero gikomeye cyane aho zishaka gukorera jenoside abakongomani b'abanyamurenge byose nyine zikabikora mu kwihora M23 imaze iminsi ihitana ingabo z'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku byo M23 yatangaje ku bijanye n'abasoda bafatirwa ku rugamba aho benshi bibaza aho abasirikare b'ibihugu bitandukanye ndetse na MONUSCO bafatwa na M23 bajyanwa. Benshi bakaba bafise amakenga ku kubikorerwa abasoda baba bafatiwe ku rugamba kubera abasoda batari bake b'u Burundi bamaze gufatirwa ku rugamba ariko bikaboneka neza ko atanico leta y'u Burundi yigeze ikora ngo ibagaruze kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kubita abarwanyi ba Red Tabara ibyashavuje abasoda batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ubuhemu bukomeye cyane ku gisirikare c'u Burundi. N'amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano duhejeje kubatohoreza tugira ngo tubashikirize wowe ico busabwa nta cindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri ino nkuru yiriwe ivugwa mu karere aho ingabo z'u Burundi byamenyekanye ko zifise umugambi wo gukorera jenoside abanyamurenge kandi byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero ngo yo kwihora kuri M23 kuko igisoda c'u Burundi cyagiriza abanyamurenge ko bafatanya cyangwa se bakorana bya hafi n'umutwe wa M23. Akaba ariyo mpamvu igisirikare c'u Burundi kiriko kirategura jenoside ku bakongomani b'abanyamurenge mu kwihora M23 ariko amahanga ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu bakaba batangiye kubyamaganira kure bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari guteza umutekano muke mu karere kubera intambara yashoyemwo abasirikare biwe bikaboneka ko ari intambara zidafise n'ico zimariye abarundi ahubwo ko ari intambara zigomeje guhombya igihugu c'u Burundi aho igisota c'u Burundi kimaze gusambuka kandi bikaboneka neza ko n'abana b'u Burundi bamaze guhitanwa niyo ntambara bamaze kuba benshi cyane. Ingabo z'u Burundi byatahuwe ko binjiye mu mugambi wo kurimbura abanyekongo b'abanyamurenge kubera kwihora nyine ngo kuri M23 imaze iminsi myinshi yica abasoda b'u Burundi. Abanyamurenge bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabarijwe kuba maso ngo kuko bashaka gukorerwa jenoside n'ingabo z'u Burundi. N'ubutumwa burimo werekanwa ku mbuga nkoranyambaga bwatanzwe n'umugabo w'umurundi bivugwa ko ari n'umusirikare. Ubutumwa yabatanze akoresheje audio y'iminota 2 n'isegonda 10. Watanze ubwo butumwa yumvikanye avuga ururimi rw'ikirundi araburira abanyamurenge guhunga bakava mu bice bya Uvira no muri teritwari ya Fizi. Ahanini yavuze imisozi ya Bubembe iriho hitwa mu Gobogobo aho nyine abanyamurenge bari ku bwinshi aho ingabo z'u Burundi zishaka kubatsembera. Ubwo butumwa bugira buti twamaze gutegura ibitero bizagabwa ku banyamurenge Ivira no mu Bubembe. Imbunda bita ruhonyanganda izo nizo twateguye kurasa mu banyamurenge. Bukomeza bugira buti ingabo z'u Burundi zimwe ziri Uvira, Bukavu na Goma aho biteguriye kwerekera mu misozi y'umurenge kurasa abanyamurenge ba makanika. Ubwo butumwa bukomeje buvuga ko ingabo z'u Burundi zatsinzwe mu ntambara bahanganyemwo na M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri za teritwari za Masisi
na Nyiragongo bityo ko bazihorera kurwanya abanyamurenge abo bashinja gukorana bya hafi n'umutwe wa M23. Ubu butumwa butanzwe mu gihe mu kwezi gushize uyu mwaka ubuyobozi bwa Twirwaneho bwashize itangazo hanze rishinja leta y'u Burundi gutegura umugambi wo kurimbura abanyekongo b'abanyamurenge bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iryo tangazo ryanavuze ko umugambi Burundi bwawuteguye hamwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Itangazo rikomeza rivuga ko Twirwaneho yakiriye aya makuru mu buryo bw'ibanga kandi ko bayahawe n'umwe mu basirikare b'u Burundi bo ku rwego rwo hejuru cyane. Kimwe ku wa gatandatu w'icyumweru dusoje, ingabo z'u Burundi zari ahitwa ku Kiziba mu bice byo muri komine Minembwe zarahavuye zigana Ibaraka nk'uko amakuru yavuzwe n'abaturiye ibyo bice. Gusa hari abandi basirikare b'u Burundi bakigenzura uduce tumwe na tumwe two muri komine Minembwe, harimwo n'abandi bagenzura indondo ya Bijombo ndetse no mu Rurambo, aho biheruka gutangazwa ko ingabo z'u Burundi ziri muri ibyo zifatanije n'imitwe yitwaje imbunda irimo FDLR, Interahamwe na Mayimayi. Tubibutse ko Interahamwe nazo zamaze gushika ku butaka bw'u Burundi aho ziriko zirakora imyitozo ihambaye cyane mu ishamba rya Kibira, zikaba ziriko zirategura ibitero bikomeye cyane ku Rwanda, ibitero bavuga ko bizasiga bihinduye ubutegetsi bwa Kigali, ibyo benshi babona ko ari indoto barimo kuko batashobora no kurenga na santimetero 10 z'ubutaka bw'u Rwanda, ko bahita bahura n'ingorane zikomeye cyane kuko u Rwanda ruhagaze neza mu bijanye n'umutekano kubwo kugira igisirikare gikomeye kandi kirinda. Bigenda bite iyo M23 ifatiye mpiri abasirikare ba MONUSCO ku rugamba cyangwa se abasirikare bandi baba ariko bararwana ku mpande ya leta ya Kinshasa, nk'uko bikunze kugaragara ko M23 iriko irafasa abasirikare batari bake barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, harimwo ndetse ku bwinshi Abarundi. Uko iminsi ishira niko intambara ikomeza gukara mu gice c'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ihuje umutwe wa M23 n'igisirikare ca leta ya Kongo kibifashijwemwo n'abafatanyabikorwa bacyo barimwo ingabo z'Abarundi za SADC, abacancuro wa Zarendo, utaretse umutwe wa FDLR uvuga bikijana ukanaba warashinze imizi muri iki gihugu cya Kongo. Uretse FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bahanganye na M23, ingabo z'umuryango w'abibumbye ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Kongo. MONUSCO nayo ishinjwa n'aba barwanyi b'Isarambwe kwinjira mu mirwano aho gukora inshingano zayizanye zo guhagarara hagati. Izi ngabo zishinjwa n'aba bagwanyi kubarasaho bakoresheje kajugujugu ndetse no gukoresha indege zitagira abapilote mu butasi, bagashikiriza amakuru FARDC aborohereza kumenya ibirindiro byabo kugira ngo babaraseho. Muri iyi ntambara usanga ingwano igwamwo abatari bake ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC hashingiwe ku makuru akunda gutangwa na M23, abandi bagafatwa mpakekwa ndetse bakanerekanwa mu itangazamakuru bivugira amakuru abereyeyo yuko bafashwe ndetse n'abandi benshi bishwe. Abo M23 yagiye ifata amakekwa akenshi abaza ku isonga harimwo Abarundi, FDLR ndetse na Wazalendo. Ese abo M23 ifata mpiri ibajya hehe? Mu byakomeje kwibazwa n'abatari bake kandi usanga bafitiye amatsiko yo kumenya ni aho abafatwa bashirwa. Mu kiganiro umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike Bwana Barinda Oscar yagiranye n'umunyamakuru ku wa kabiri tariki ya 20 Gashyantare 2024, yabashijwe aho aba barwanyi baba bafatiwe mpiri ku rugamba bajyanwa. Asubiza ko abo ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC bafatwa bagagaburirwa, bamara gushira inzara bakigishwa indangagaciro za M23 n'impinduramatwara yawo. Naho abo ku ruhande rw'ingabo za MONUSCO avuga ko iyo babafashe bakurikiza amategeko mpuzamahanga bakabambura intwaro ubundi bakabashikiriza bene wabo.
ati iyo dufashe abakongomani ni bene wacu, turabafata tukabondora, tukabagaburira, tukabigisha, tukabavura, bagira imbaraga tukabigisha ideoloji yacu n'impinduramatwara turwanira, bakaza tugafatanya muri uru rugamba. Dufise abakoloneli benshi, ba kapiteni benshi n'abandi ba ofisiye benshi n'abasoda bato bato. Yakomeje agira ati abanyamahanga bo tubambura ibikoresho ubundi tukamuha bene wabo iyo ngiyo. Wabonye ubushize ko twerekanye abacancuro twari twafashe. Bwana Barinda yatangaje ibi nyuma y'uko ku munsi w'ejo imirwano mu gace ka Kanyamahoro yari yafashe indi ntera hagati y'imihande zombi. Ni mu gihe kandi kugeza ubu umujyi wa Goma unizwe ndetse Sake ikaba iri mu maboko ya M23. Benshi baribaza aho ingabo z'u Burundi zifashwe mpiri zijyanwa bikabasiga. Benshi bakavuga ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye yishoyemo bishobora gusiga bisambuye igihugu ciwe, na rirya benshi babona ko cyamaze gusambuka kuko ibisata nka byose bigize igihugu c'u Burundi birajagajega, kandi biraboneka neza ko intambara yishoyemo igiye gusiga isambuye igihugu c'u Burundi, kuko ingabo z'u Rwanda RDF zitazigera zihanganira ko ubutaka bwabo buterwa n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda zibifashijwemo na leta y'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu isaha n'isaha u Burundi bushobora kugabwaho ibitero kugira ngo abasoda b'u Rwanda baze gufata izo nterahamwe zasize zihekuye u Rwanda. Bityo nyine n'igisoda c'u Burundi kikaba cyabigenderamo kuko kiyemeje kandi kikanafatanya na FDLR ku mugaragaro, izuba riva ibiteye amakenga yaba abarundi, yaba abanyarwanda, yaba ndetse n'abandi baraba ikirema muntu bavuga ko ibintu leta y'u Burundi iriko irakora ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, mu gihe yivanze mu ntambara iriko irabera muri Kongo, kandi bikaboneka neza ko iriko irayigiramwo uruhara rukomeye cyane, aho ingabo z'u Burundi ziriko zirifatanya na FDLR mu kwica abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biganjemo abatutsi. Akaba ari ibintu nyine biteye amakenga kandi bibabaje biriko biraba. Benshi bakavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwari bukwiye guhindurwa kuko ataco bufasha abarundi, ariko ibyinshi bikaba bivugwa n'abarundi ubwabo babona ko bamaze kunanizwa n'ubutegetsi bubi bwa General Evariste Ndayishimiye. N'amakuru tuba turiko turabatohoreza umwanya ku mwanya, uko turonse bishasha turabashikiriza kuri uno muyoboro wa YouTube. Ico busabwa kugira ngo ujye uhita ubona amakuru n'ibiganiro dushizeho ni ugukanda kuri sabone, ugakora share ndetse ukandika comment kugira ngo ushikirize ibyumviro byawe bitandukanye biba bijyanye n'aya makuru tuba tumaze kubashikiriza. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu mudukurikira umunsi ku munsi.